Bene data bakunzi, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose ku isi yose. Izina ryanje ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana Rurema kubw'ubuntu bwayo itugiriye kugira ngo tuganire ku majambo y'Imana. Tumaze iminsi twiga ku nkuru ya Nabali na Abigayili. Uyu munsi ndagomba twinjire mu mwanya wo gusenga Imana. Iki cigwa uyu munsi kiza kuvuga ku bw'amasengesho. Ndashimira Imana ingene ishishikara kutwigisha, ishishikara kuduhishurira mu majambo yayo. Aya majambo y'Imana yo muri Bibiliya arimwo ubushobozi n'ukuri. Numva nyene mu mutima wanje nezerewe Imana ukuntu ishishikara kutwigisha no kuduhishurira amajambo yayo. Uyu munsi nababwiye tuza kuganira ku byo gusenga. Muririmvyi yaravuze ngo ntugasigeho gusenga, ngo naho wosaba kantaco ngo ntiyoroha igukengera. Yesu nashimwe. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira kandi ngo musabe muzohabwa. Ahandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuronka kuko musaba nabi. Uyu munsi tuza kwiga ku by'amasengesho, kandi tumaze iminsi dusoma aya majambo yo mu gitabo ca Samweli wa mbere igice ca 25. N'ubu nyene turasubira mu y'amajambo, ariko mpwemu yera hari ibindi yatubikiye. Yesu nashimwe. Ntugasigeho gusenga, Yesu ntari kure yawe, azoshitsa ivyo yemeye, niwasenga azokwishura. Haleluya. Nshuti yanje uri kurankurikira, ni birashoboka ko ufise byinshi cyane byo gusengera. Nanje ndabifise, nta muntu atabifise. Isi harimo ibibazo byinshi cyane, ni byinshi turabifise byinshi byo gusengera. Reka rero twifashishe amajambo yo muri Samweli wa mbere igice ca 25. Turagenda kuri uriya murongo wa 17. Turasoma mu izina rya Yesu. None rero ubimenye, wiyumvire ico wokora, kuko hagiye kuba ibyago kuri databuja no ku rugo rwiwe rwose, kandi ari umuntu w'umugesera atawoshobora kugira ico amubwira. Aha ni inkuru, ni intumwa yarije ibwira Abigayili muka Nabali, mubwira ati databuja hariho ibyo yakoze bibi, none rero Dawidi agira aze kwica abantu bose bo muri uru rugo. Aca abwira uyu mugore rero n'aya majambo aciye amubwira ati none rero ubimenye, wiyumvire ico wokora, kuko hagiye kuba ibyago kuri databuja no ku rugo rwiwe rwose. Inshuti yanje iri kurankurikira, iyumvire kumenya ibi bintu bigira bibe ku rugo rwawe. Umwumvise uti hari ibintu bigira bibe ku rugo rwawe, woca ukora iki nk'umukenyezi mu rugo? Canke woca ukora iki nka papa w'urugo? Wokora iki umaze kumenya? Ni by'ukuri hariho ico wokora. Iyo umaze kumenya danje ibahanamiye, umutima wawe uca ukubwira ko hari ikintu co gukora cihuse. Nk'abantu b'Imana, ikintu ca mbere dukora tuja mu masengesho, ugasaba ukuboko kw'Imana ko kohagarara, ugasaba kw'Imana yo mwijuru yo barengera. Hari igihe mbere ubura n'amajambo yo gusenga, bivanye n'ico cago uko kiba kingana. Ariko ngaho urabona ko bavuze bati hagiye kuba ibyago kuri databuja no ku rugo rwiwe rwose.
iyo umaze kumva gutyo, ni inkuru y'agacavutu, ni inkuru iteye ubwoba, nta wundi muntu wohamagara ngo agutabare uretse kwirukira ku Mana gusa. Imana itabura uko ibigenza. Imana ishimwe. Uyu muntu w'Imana rero Abigayili amaze kubyumva aca aragira reaction yihuta. Bibiri itubwira ngo yaciye ahitana ibyo ahitana, agenda guhura na Dawidi kugira ngo asabe imbabazi. Hariya ku murongo wa 23 tuharabe havuga ngo iki? Abigayili amaze kubona Dawidi yaciye akora iki? Ngo nuko Abigayili abonye Dawidi ava ku ndogoba yiwe vuba, akubita inkoro hasi, aramwunamira. Haleluya. Sinye yo guca bugufi. Tugereranye na Dawidi, tumugereranye n'umwami Imana. Nukugereranye naho batagereranika. Abigayili nawe umufate nk'aho ari wewe. Uragiye kwisaba uwo muntu, cyangwa uragiye gupfukama imbere y'Imana. Icambere ukora, uca bugufi imbere ya Data wa twese, ugapfukama, ugakubita inkoro hasi, ukunama mu mutima wawe. Nawe urabizi ngene utakambira Imana igihe uri kurayinginga ngo ikorere ikintu. Uyu muntu w'Imana ngo yaciye yururuka ava ku ndogoba vuba kimubonye, ava ku ndogoba vuba. Inshuti yanje, nawe ushitse imbere ya Yesu, va ku cubahiro cawe, va kuri kwa kundi witwa sinzi, witwa ndesi David titire ufise. Ururuka, byiyambure, uce bugufi imbere y'Imana, ururuke. Hanyuma ngo aca akubita inkoro hasi, aca ashira amavi yiwe hasi. Mw'abantu b'Imana, sinye yo gusenga, uce bugufi ushira amavi hasi. Biraryoshe. Hariho no gusenga wicaye nabyo ni byiza, ariko ushize amavi hasi birafise ikindi kintu bihindura muri wewe. Ni nk'umuntu umuramukije ukamuramutsa gutya, cyangwa ukamuramukisha amaboko yose, cyangwa ukamuramukisha avec respect. Birafise icyo bihindura kuri wewe ubikoze. Imana ishimwe. No kuri uri ubikoreye. Ni byiza igihe turi mu masengesho twige gusenga dupfukamye, n'umubiri wacu tuwumenyereze kubaha Imana no guca bugufi imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo aca aramwunamira, akubita inkoro hasi, aramwunamira. Kunamira umuntu no kugira iki? Kumuha icubahiro cose, kwereka yuko wowe uri muto na washizwe hejuru. Yesu nashimwe. Iyo tugeze imbere y'Imana dukwiye kumva yuko Imana yacu ikomeye. Ntugende imbere y'Imana ufise akagagazo muri wewe. Urazi ko jewe ndi naka, urazi ko ndi umwinjilisti, ndi umuevangeliste jewe, urazi ko nubakije biriya na biriya, urazi. Oya, ca bugufi ugenda imbere y'Imana. Haleluya. Nawe Data yiteguye kukugirira neza. Uyu mugore ngo arashika aca bugufi. Ku murongo wa 24 haravuga ngo yitembagaza imbere y'ibirenge vyiwe. Oh, haleluya. Ngo aritembagaza. Nasiye kwibaza ingene yabigenjeje, ndiko navyumvira mu bwenge bwanje. Vuga nti uyu mugore yari yamaramaje, yari afise intuntu mu mutima, yari yumva uko bimeze kose abwirizwa gukora ikintu gikora ku mutima wa Dawidi kugira ngo ahindure ibyo yari yagabiye gukora. Dawidi rero, Abigayili rero ngo aritembagaza imbere yiwe. Iyo umwana yagusabye ikintu ukanka, hari igihe umwana arira ntumwumve. Nahora nabibona kera. Hanyuma yashavuye cyane ukazibona atanguye kwitembagaza. Ni yindi etape abashitse ko kugira ngo bikunde nyina ahindukira murabe amutore. N'uyu mupfasoni Abigayili ngo yaciye yitembagaza imbere ya Dawidi.
Yesu nahabwa icubahiro. Nshuti, sinzi uko wora ubigenza imbere y'Imana yawe iyo uriko urayinginga, iyo uriko urasaba ko Imana igutabara, sinzi uko wora ubigenza. Ariko hariho n'imvo zitandukanye. Hariho umuntu gusenga ahagaze, hariho umuntu gusenga apfukamye, hariho umuntu gusenga arambaraye, hariho umuntu kwitembagaza imbere y'Imana, hariho uko uhora ubigenza kugira ngo Imana yo mw'ijuru ikumve. Yesu nashimwe. Aha ndiko ndavuga, turiko turaganira n'abasenzi bafise iryo banga ryo gusenga. Ni etape zitandukanye, ariko zose ziri mu kwinginga kugira ngo data wo mw'ijuru agire ico akora. Hanyuma rero ngo aca ahejeje guca bugufi no kwitembagaza imbere y'Imana. Yesu, jewe ndi umugaragu wawe. Yesu, ntaco maze urabizi. Yesu, heraho jewe intege nke ni nyinshi, ariko wowe uri umugororotsi, uri umwami, data wera. Ukitembagaza nyene. Hanyuma ngo aca ikindi kintu yakoze, ngo aca yakira vya vyaha vyose Nabali yakora, aca avyiremekako. Nabali yakengereye umwami. Nabali yanse guha service umwami amusavye. Nabali atahokonesheje ivyiza yakorewe, ngo yiyumviye ati ko bangiye neza reka nanje ndabagire neza. Nabali yakengereye abantu atazi, agatangura kubatuka ngo muri iyi minsi hariho abantu ngo bavuye sinzi binyererezi. Aca yikorera vya vyaha byose, aca aravuga ati ni jewe, ati mwami wanje bijya bintu ni jewe, umbabarire. Haleluya. Iri jambo ryo gusaba imbabazi bene data ni jambo rinini cane. Iyo ugiye imbere y'Imana ntujane ikindi, ariko ujane gusaba imbabazi. Ndakunda ijambo ryitwa umbabarira. Iyo uje imbere y'Imana nta kindi kintu uba ukeneye kuvuga atari imbabarira. Umaze kutazira ubukuru bw'Imana no kuvuga ugushobora kwayo no kuvuga urukundo rwayo, uri imbere yayo, icambere n'imbabarira. Haleluya. Kuko iyo umaze gusaba imbabazi, amaraso ya Yesu akamara kukweza, no gutazira wona bishobora. Ariko utanguye gutazira n'iminwe icafuye n'ivyaha bikurenzeko, ntaba ari vyiza. Ariko hari uwundi muririmbyi yavuze ngo ntukore ivyera nawe utarezwa. Urumva gusaba imbabazi nico cabanza. Imana ishimwe. Ngo hama rero ngo acavuga ngo acamubwira ikindi ngo ndakwinginze jewe umusavye wawe, zirikana ico nkubwira, utegera amajambo yanje. Amaze kwikorera vya vyaha vya Nabali, akikorera bwa bujuju bwa Nabali, akikorera vya bindi byose, aca mubwira ikindi ati ehe rero zirikana wumva ivyo nkubarira bindi. Umaze kumbabarira ndafise ibindi ntekeye inyuma yanje. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo umuntu ufise ikintu umuntu ugomba kumusaba imbabazi, hariho n'ibindi bufise niyakubabarira, ubufise n'ayandi majambo yo kumuhezagira, kuko wizeye ko hava kugirira neza. Naho aca aravuga ati rero, ati ndakwinginze uzirikane ico nkubarira, utegere gutwa amajambo yanje. Dawidi mu mutima aravuga ati uyu mugore ni biki, ambarira ibiki, umuntu baraye bansuzuguye kuri hano arambwira ibiki. Ariko kubera iko kuntu yagize, kubera iko kuntu yaciye bugufi, Dawidi aca abasuple, aca nawe ishavu rigenda riramuheramwo bukebuke kubw'uko kuntu Abigayili ariko aragenza. Hama rero turavye ukuntu yaciye amubwira, yashishikaye kumubarira, amwinginga ati mwami, uri umwami, eheraba ujya muntu atangura kuvuga ububi bwa Nabali, erega ujya ntiwishinga ivyiwe, wewe zirikana raba icubahiro cawe. Hanyuma rero
aca ashishikara kuvuga amubwira ati nyabuna uriya n'ikijuju niko biri niko ameze. Yavuze ati Nabali niko yitwa kandi ubujuju niko kameremere kiwe. Aramuvuga. Aha nizemwo ijambo ryitwa ngo ugomba gukira ingwara arayirata, ariko upfukafuka ibyaha vyiwe ntazobiharirwa. Aha agerageza kwerekana ububi bwiwe ati yakoze ukwasa. Bene data, umuntu akora ukwasa kandi umuntu atanga ico afise. Rero benshi muze mubababarira, ukumva naka yakugiriye nabi, nurabe mbega nubujuju bumatanye na kameremere kiwe, usanze ariko ameze kubera ikiwo bita ku mwanya. Umuntu atanga ico afise, nimba yagututse nuko mu mutima we hadameze neza, akenye Yesu. Nimba yakugiriye nabi nuko bimeze, akenye Yesu. Rero uyu nawe acamwe aramwereka ati he, ujya muntu yogutesha umutwe gute? Ni kijuju kandi ubujuju bumatanye na kameremere kiwe. Yesu nadufashe. Nukuvuga ngo agerageza kwerekana ububi bwiwe, agerageza kwerekana ahagwaye kugira ngo bikunde amusobanure neza uko ari. Nk'ubu tuvuge inshuti yanje muhuye n'umusazi mwibarabara akakuvuma amate, wogenda kumwitwarira ngo yamvumye. Boca kubwira ati mbega we ntiwari ubizi, uje ntakwije mu butwe aragwaye. Wumvise ko agwaye n'urubanza wocurureka. Hariho ibintu wocu wirekera. Aha kandi ndiko ndagufasha nonga nifasha. Umuntu ntiyakugirira nabi, ntubite ku mutima cane, ariko usuzume mbega ujya muntu ninde. Hari igihe uzosanga agwaye, hari igihe uzosanga ari ikijuju ca kameremere kiwe. Imana dufashe. Rero uyu muntu w'Imana aca abwira Dawidi rero aramusobanurira. Haleluya. Nawe iyo uri imbere y'Imana, ndavyo nyene ubivuga uti data, raba bimeze uku, situation iri uku, nyakubahwa Imana mbabarira. Ubwire Yesu akubabarire bya byaha byose by'abantu bawe bose ubyishireko. Bimwe ubona bigira bibatera akaga mu nzu yanyu, bimwe ubona biriko birakwega urupfu mu muryango, mw'izina rya Yesu byose ubyikorere, ubibwire kimwe kimwe cose, ukisabira imbabazi kandi wabyishizeko. Ashobora kuba abana bawe, ashobora kuba ari umugabo wawe canke ari umugore wawe, ashobora kuba ari mama wawe canke papa wawe. Ivyo yakoze bigomba kuba kwegera ivyago. Senga kandi wikora ivyo vyaha imbere y'Imana, umubwire data akubabarire. Ti mwami ndabira, raba ameze uko, udonde ibyo byose bakora wowe ubidonde uvyibwira, uvuga ko ari wowe biriko. Imana yo mwijuru kandi izobatabara. Hanyuma amaze gusenga rero, amaze kumubwira, hari ijambo ryiza cyane Dawidi yaciye yishura kuri 25 ku murongo wa 35. Haleluya, urakoze Yesu Kristo. Ku murongo wa 35 haravuga ngo nuko Dawidi amwakirira ibyo amuzaniye, aramubarira ati niwidugire usubire imuhira amahoro. Nuko ibyo uvuze ndavyumvise, ndakwemereye. Haleluya. Iyo umuntu agiye imbere y'Imana aba yiteze Imana ko yishura. Dufise umwami mwiza, umwami yishura. Iyo umuntu amubariye aramwumva. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo umuntu agiye imbere y'Imana ntagaruka imbokoboko, aza hari igihe uzuzanye ivy'Imana yavuze. Nitakwishiraho irashana kukwishira mu nzozi uryamye, canke naho muri kumwe n'abantu b'abahanuzi, Imana ikabacamwo ikakwishura. Imana n'uyu munsi iracakora. Yakora muri kiriya gihe ca ba Samweli
n'uyu munsi iracakora. Imana yacu nishimwe. Dawidi aca abarira Abigayili, haleluya, aca avuga ngo ingemurano zawe ndazakiriye. Imana ishimwe. Icyo cyari ikintu gikomeye cyane kugira ngo akwakirire ibyo uzanye. Erega hariho umuntu akwanka akakwankana n'ibyo ufise, wibaza iyo atari kumuha izo mbabazi yuko ibyo amugemura ari kuvyakira, ari kuvuga ati subira inyuma n'ibyawe byose. Ariko agiriwe ubuntu n'Imana avuga ati ingemurano zawe ndazakiriye. Imana ishimwe. Ahandi aca avuga ati ku murongo wa 35 ngo nuko Dawidi amwakirira ibyo amuzaniye, aramubwira ati niwidugire usubire imuhira amahoro. Imana ishimwe. Wa mupfasoni yazararira, wa mupfasoni yaza umutima utumvye ati ndahumiwe, baratwica. Uyu mwanya avuye imbere yiwe amubwiye ati subira inyuma amahoro. Haleluya. Uko niko Yesu wacu ahumuriza. Yesu arahumuriza nshuti yanje, umwizere. Yesu arahumuriza. Ushobora kuba ufise umutima uremerewe, umutima ufise ingorane zikomeye cyane, ariko ugiye imbere y'Imana ukarira imbere y'Imana ukamubwira Kristo Yesu, usubira inyuma kuneshereje. Aravuga ati subira inyuma amahoro. Dawidi abwira Abigayili ati subira inyuma mupfasoni, niwizgira amahoro. Haleluya. Aca avuga ati nuko ibyo uvuze ndabyumvise. Yesu nashimwe. Ibyo uvuze ndabyumvise. None kubyumva ni kimwe, mbese yamwemereye. Aca avuga ngo ndakwemereye. Haleluya. Abigayili yarakeneye iyo mesaje, niyo yarashaka kumva ko umwami yamwumvise kandi kumva ko bababariye, kumva yuko yigaruye atakibandanya kugenda kubica. Aca avuga ati subira inyuma amahoro. Haleluya. Ati ibyo uvuze nabyumvise, ati kandi ndabikwemereye. Mwene data dusenga yumva. Imana nishimwe, Imana nihabwa icubahiro. Uyu muririmbyi yarabivuze ati naho wosenga kandi ntaco ntiyoroha gukengera. Abigayili amazimano yiwe arakigwa, maze agirirwa neza n'Imana, aca ataha umutima w'ubunezerewe. Uko niko dutaha tugasubira inyuma amahoro iyo tuvuye imbere y'Imana kuyibarira vya bibazo byose. Haleluya. Ndagomba kukubwira ikindi kintu nshuti yanje. Abigayili ngo asubiye imuhira ngo asanga wa mugabo wiwe ngo yatekesheje amazimano, ngo yanyoye yaborewe. Amazimano yiki ntiyarazi yagiye, ntiyarazi na kimwe. Hama ngo asanga yanyoye yaborewe. Uwo munsi yaraye atamubwiye. Iyumvira kuba ufise inkuru nziza mu mutima, Imana iheje gukora ibitangaza, ugashika wumva nyene umenga siwe ubone urashitse, ubwira umutware ingene vyagenze, ariko ngo ugasanga ari ahantu muri eta utashaka kumubarira. Kandi mukararana, umwe yuzuye inzoga, mukararana, uyundi yuzuye amashimwe n'ibitangaza Imana yakoze. Nasomye amajambo nca nibutswa ya majambo avuga ngo babiri bazoba bari ku gitanda kimwe, ngo hanyuma ngo umwe azotwagwa ngo uwundi arekwe. Kubera ko umwe yotwagwa uwundi akarekwa, nuko mu by'ukuri baba baryamanye mugabo ntibaba bari dans le même esprit. Baba bari kumwe physiquement ariko spirituellement ntibaba bari kumwe. Nico gituma bitodutangaza. Bibiri ivuze ngo umwe azojana uwundi arekwe, kandi bazoba bari kumwe. Yesu adufashe cyane. Abigayili yari afise umutima wuzuye ishimwe, kandi yavuze ngo nta kintu na kimwe yashoboye kumubara iryo joro, ngo ari gito ari kinini, ngo gushika bukeye. Iryo joro yararanye n'Imana,
arara atazira Imana, arara yiyumviye ku bitangaza Imana ihejeje gukora. Haleluya, arara arashima avuga ati ndakubonye wa Mana, wowe uri nteturuye. Haleluya, wowe uri umwami urakomeye, wowe uri umwami uhambaye. Yesu ndagushima kuko wampaye ubwenge ukampa kujana amazimano. Mwami warakoze kuko wandungikiye wa muntu akaza kubimbwira, kandi warakoze Mwami kuko washoboje kureyagisa mu mwanya ukwiye. Mwami warakoze kuko wangiriye ikiganza ciza. Mwami Mana, Dawidi akanyumva. Yesu nushimwe. Mwami urakoze kuko umutesheje. Mana urakoze kuko utugiriye imbabazi, kuko dutabaye. Mwami arara ijoro ryose ashima. Mu gitondo ngo inzoga uwundi zamuvuyeko, ngabona kumuganiriza ivyaraye bibaye. Uwundi yumvise iyo nkuru w'ikimuca umutima aca arigaya. Bibiri bivuga neza hariya anye ku murongo wa 37 havuga ngo nuko bukeye vino imivuyeko, umugore wiwe amwiganira ivyo, ngo umutima wa Nabali uca udegera acika nk'igiti. Kumva ayo majambo vyaciye vyamushize ahandi hantu. Kandi dusomye ku murongo wa 38 havuga ngo hashize iminsi nk'icumi, hashize insomene n'iminsi 3, ngo Uhoraho aca kwita Nabali arapfa. Bene data, reka kwirirwa ukora amaraso. Imana irafise guca urubanza yonyene, utari we ubanje kwikora. Kandi uyu muntu w'Imana Abigayili, Bibiri ivuga ngo umunyabwenge ngo azokorera abami. Abigayili yagize ubwenge hanyuma aca kuba umwamikazi. Yesu nahabwa icubahiro. Dusenga Imana yumva. Ibyo ubona ko bikomeye Yesu arabishoboye. Haleluya. Wowe genda usenga Imana yo mwijuru. Bwira Data wa twese, ca bugufi imbere y'Imana. Sengera urugo rwawe, sengera abana bawe, sengera umugabo wawe, sengera umugore wawe. Mw'izina rya Yesu, niwaronka ingemurano, genda utanga ishikanwe imbere y'Imana. Uhimbaza Imana, utazira Imana, uyihe icubahiro. Imana irashoboye. Uce bugufi, urekure ibyawe byose, urambarara imbere y'Imana, hanyuma uyiganire. Yesu arashoboye gukora ibitangaza. Nk'uko yabikoze, Yesu arakubwira ati genda amahoro. Haleluya, ati navyumvise. Amina, si ukuvyumva gusa kandi navyemeye. Ngiye guhindura ibintu. Data naguhezagire. Imana y'ububasha nibahezagire. Yari amajambo nari mazimwe iminsi, numva nari ngomba gusangira namwe. None Data wo mwijuru arakoze. Nuko namwe abahezagire. Data mw'izina rya Yesu Kristo, ndagushimira, ndagutazira, ndaguhaye icubahiro Mwami Yesu, ku buntu bukomeye bugerekeranye n'ubundi Mwami Imana ugirira abakwizigiye bose. Yesu ndagushima kuko uri umwami, wowe wakoze biriya n'uyu munsi uracabikora. Haleluya, uri umwami wo kwizegwa, uri Data wa twese ahoraho. Urakoze ko mwene Data nawe umubwira uti genda amahoro. Rikashaba mw'izina rya Yesu, umubwira uti genda amahoro, uti ibyo wavuze byose nabyumvise, uti kandi ngiye kubikora. Mwamuhezagire mwene Data yasenze amasengesho, asengera abo mu rugo rwiwe, yikorera bya vyaha vyabo. Nawe Mwami Yesu umubwira amajambo meza ngo genda amahoro. Urakoze Mwami Yesu, ndagushima kuri umwami, ndagushima kuri umwami. Icubahiro kibi cawe Data, ndagushimiye ku byo ukoze mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Yari Françoise muriko muravugana. Nomero za telefone ni za zindi +46 768 00 65 46. Nsubiremwo +46 768 00 65 46. Kandi ishene tuvugirako ni François Nihabonayo muri majuscule. Imana y'ububasha ibahezagire, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.